harimo ibintu vy'ubunye turana ko hari ishano ryinshi rigwiriye ishano ryinshi riragwiye kandi tubahanure mwebwe muza muratanga amashano nta kamaro kwisi umuntu mutamujya ego vraiment ndagacishije mushake mubireke nta kamaro tubivuge nikita tubivuge turavuga tu ivyo bintu vyaturambiye vraiment duhera twacu turahaherera ego bivuge mu mavi vyaturambiye ego abantu bafise inzigo nibo tugomba gukuramwo izo nzigo jean naho bazifise mugani barega bazibatera nabo baca bazibatera ego ugasanga wo na excuse mufise justement ari excuse mufise yo kwica abantu je ndafise abagenzi bari kuri liste nzi yuko umunsi bazogira mariage hakonda bategura bridal show afise ayo mafaranga nzogenda ngura ivyo bintu ndabibasanze muhiri wabo atanu urubanza nagize warabiguze urakoze uyu rero ntakunda surprise naravuze ngo tubivuga ikintu jewe ntumva muri brother shaka gituma itategeza kuba surprise iyo ba surprise mu gihe atabintu mugira mu muzanire kuko jewe inzu yiwanje nije nzinge nipanze nije nzinge ndayishaka ibintu ushaka gushiramwo Kwa musikanda bakunze Silent Vibes abakunzi biganta cha vendredi débat premièrement tout ça c'est ikigongwe kubera ko cyari kimaze iminsi kitaba ariko si twebwe subunebwe sukubirengagiza na gato ni impamvu z'akazi murazi ko turi muri sama twari tufise akazi kenshi ko sikudo kugacu kuri umwanya wo gukora débat kwicara byari très difficile uyu munsi rero ndi kumwe n'aba abigeme abarundi kazi beza mgabazi kuvuga normalement usanga bavuga biyoroheje ni sawa abarundi kazi utirabero n'abarundi kazi bijukiye bikukiye bazi ba troisième génération anyway turi kumwe na Darlene na hayo nibaza ko mwamubonye ko ari okay ndabihevye na jewe hari ndi kumwe na Nikita turi kumwe na Nikita Linda mwarabonye muri débat twakoranye na Beni n'uyu aha naho turi kumwe na Jojo Carter n'umufotographe w'umukobwa w'umwigeme entre ko ndagasurinye umufotographe ari muri ya myuga cyane bamenyereye ngo idakora abakobwa uyu ari muri bo ego arayikora kandi akora neza cyane baca bagenda baravyakora ego débat y'ino musi rero bon yareka amanda bakire batsakakire Jojo ko nibaza ko nigambera check Silent Vibes uriya nawe turamuha mikrofone nange yivuge yose nigambera turabakira Jojo meze neza ego tumeze neza ndamutse abantu hari yanye turaramukije abakunzi ba Silent Vibe ego okay araje nukugenda namukanya hejeje nuko nyene yimere nuko nyene mukanya mugaraza kuvuga muhe mikrofone ndapfuye kubakira nyakubahwa ndabakiriye niteka gishane ba nyakubahwa ba Nikita umenga murababaye cyane urapfuye kutwakira ibaze koresha urufasoni rw'ikirundi ibaze ufite umenga ntiyari kukwakira reka natwe tubaramutse abakunzi ba Silent Vibes n'aba tuza gukorana tubaramutse muri rusange ego bon débat ndayivuga jewe bon ngira mvuge sujet y'uyu munsi hama dadaza kunyunganira hariho ibintu bimaze iminsi surtout sinota ko ari ngaha gusa baza ko ari ahenshi zabaye trend cyane trend biteye ubwo trend vyatari ibintu vy'ama baby shower ibintu vy'ama anniversaire ibintu vy'ama bridal shower ugasanga umuntu mengene obligatoire ko kumwaka ko anniversaire mangene bakorera groupe convocation urumva dushaka tuganire si byorohereza bose canke biryohera bose kwe nibaza ko abantu biyumvira ko nimba nshaka gukora anniversaire nkatumira abantu bose n'uyu nyarida ko ashaka kuza muri anniversaire yanje merci rada ko tuba tubitahura cyo kimwe twifuje ko tuje kubiganira ko sese hari ibintu usanga bihuga mugasanga niba bivugira ku mugara canke niba bivugira aho tubatinya kubivuga kumega uza muri groupe mugabo gasinabira ko kungoye sindakubwira ko ubinje ni kunsha muri groupe kandi oblige kuza ntabishaka urumva yashaka tuganira ko rero sinzi ko
mushobora kunyunganira ico tushobora kuvugana ko bwa mbere na mbere reka turabanza tuvuge neza na neza ibintu vya baby shower bridal shower vyavuye he baby shower mu bisanzwe ni urubanza umuntu wenyine afise inda canke famiye yiwe imutegurira kugira ngo abantu bashobore kuza biteguriye ko umwana ashika aho hariho n'imanza zitandukanye bakora aho hiyo inyuma y'urugo hanze aho dukunda kwita hanze aho umuntu ari mu kuvyara baranavuga ati ni kwerekana sexe y'umwana azovuka iyo ariyo ni imanza nyinshi basanzwe bakura biri mu mico yabo na bridal shower nuko kuko aho twebwe ngayo bacu bavyita guhamba ubukumi gusezera ubukumi gutanga ikijipo cyangwa ku muhungu gutanga ikibutura benshi babigize idiri batabagira birthday shower barasigaye babigira harabazigira rero muri ico gihe twavuga ko ni nka culture y'ahandi hantu twemplance ngaho iwacu turahindura imico kuko kera vyari bihari aho umukobwa yagenda kwa Inasenge akayagana Inasenge akamubwira ati ugiye mu rugo bigenda ukunuku nuko mu nyuma bagahamagara abandi bakobwa bari mu runganwe gwiwe bataraja ku bagabo abasigira ico bita ikijipo ubu bisigaye atari uko kuko muri bridal shower hazana abamama bamaze imyaka 10 barubatse hazana abandi batandukanye ugasanga umengo hari nasigaye bidoga ko ari idiri ni nk'idiri kubera hari nk'abantu usanga yatanze amafaranga yatereye amafaranga menshi ngo muri bridal shower ugaca usanga baguhaye nta ni jojo bagwaye uguhekenya watwaye n'iyindi kado vyinshi turaza kubivuga mumve mugabo umuntu ariko araraba intango impamvu bridal shower baby shower zabayeho agaciraba n'ingene ibutuzikora sinibaza ko vyoba ari vyo dukurikiza nibaza ko abandi bayihaye iyindi ntumbero abo turi kumwe rero umwe wese araza kugira ico abivuzeko ngira mpere kwa Nikita atubwire Nikita bavuze baby shower canke bridal shower wewe wumva iki wumvamwo iki urakuze Darlene baby shower anniversaire kubera byose birakorwa gutyo birakorwa mu buryo bumwe canke bridal shower byose nukuri l'idée en soi yari nziza ide naco yari twaye nukuri kubera icambere na mbere birafasha bijya bintu birafasha ku muntu ariko aritegura kuko kiya gihe uvuze ngo kuva kera vyariho si umugenzo tuko turakura hanze kumbure turiko turashiramwo izindi mvo canke tuko turashiramwo utundi tuntu yego duhinyanyura mugabo ni ikintu camyeho kuva kera kuko urabizi ko umuryango uzi ko umukobwa wabo canke umuhungu wabo ari mu kubaka ubwiwe baraterereza bakazana ibiseke vy'ivyimbugwa bitandukanye bakazana ibitoke bagatarika kugira ngo nikiyagihe nicagera hazoba hageze baronse inzoga zo gukoresha urubanza baraterera nyene kuva kera rero no ngaha bigitangura n'ukuri ide yari sawa ide mu ntango ni nziza mugabo uko abantu mu nyuma baza kubishiramo ibindi nivyo vyagiye biratitura ibintu ugasanga byaragiye kubititura kandi ugasanga n'abantu bariko babikwepera ico abantu basigaye bavyankira ico reka ndagoye nk'akarorero umuntu jewe ndi mugenzi wa kanaka azogira mariage mugenzi wanje canke ndi marraine w'uyo muntu ntibitegura umuryango gusa birategura abantu bari proche yiwe abagenzi abakuzine ninategura ugo rubanza ndisanse gushiramwo abandi bantu bamuzi abandi bantu bamwipfuriza neza abandi bantu bafise ikintu bashaka kumushikiriza bashaka kumugirira mugabo ubunye ukuntu bimeze igisanira ciwe cose kuko jewe nimba ndi umugenzi wiwe turatemberana muri ville muri circulation ndabona umugenzi wiwe ndabona umuntu baramukanije ujya umuntu baramukanije nkazobona barasuye kuramukanya jewe nishira mu mutwe kujya umuntu ntegeza kumushira muri ya groupe ya brother shawa yiwe ubu rero ukazubona umuntu yagutaye muri groupe n'umuntu nukuri mutamenyeranye ukazubona bashize muri groupe kare bikiza baravuga ati umwe wese aratanga icafise canke bakadesa une liste y'ibintu umukobwa azokenera mu rugo mugabo ubunye siko bimeze ubunye umuntu aravuga ati umwe wese ategeza gutanga amafaranga atari munsi yaya ikintu kice kiba rero ngaho onye mu gihe umuntu yexige une telle somme habaho ugupinzanya turagafisa aho kantu mu bakobwa naka kubera yagize iki reka ndindire ndayafise yo guterera kandi mu mutwe je wanje narifise vraiment nshaka guterera mugabo reka manze ndindire mbanze ndabe uza gutangura imbere ndabe benshi bako baratanga namba ugeze gutanga 15000 namba ndaza gutanga 20000 ha oya
ukita group Sandi hariho abakita group hariho niyo ndacavuga ati bonga yabasha hamwe nashize kajya turafise n'akantu ko gushaka kubaho uko ubuzima atari ubw'iwacu gushaka kugira ivyo naka yagize ugasanga birononye nico rero gituma kenshi bitituka sino ubwa mbere ide yari nziza gutereranira byari byiza mugabo urabe ubugiye gushiramo mbega uriya muntu ugiye gushiramo bafitaniye ubucuti ubuhe kuko urazi no mu guterera umuntu ko uraba ubucuti bw'iwiwe uyu nyenda ashobora kumuterera 20000 ujya ushobora kumuterera 50000 bivanye n'ingene imigenderanire dufitaniye Danyamana ariko hari akantu Danyamana hari akantu Castrand mukuru wacu Ines Kidasharira ariko arandika ati ubujyaje bwagwiriye hariho rero commentaire nabonye ya Edouard Madirisha n'umuonkle wanje Antweta ariko aravuga ngo tukiri kera ngo turi kuri la détente nko mu rubanza ukabona umuntu agiye gutanga iki 15 bar washumugira ati urasarishije uriko uratitura imico nikidimire nurenze kirazira kurenza rero umuntu umuterera bivanye n'umutima hanyuma kandi je ikintu nashaka kuvuga twige kuba batwebwe erega ni invitation si convocation nuri obligé ujye umuntu namba yagutumiye ukabona ko wewe uyu muntu ntari proche mugabo ndafise uburyo ndashobora kumuterera kandi ikindi naco twibagira guterera si mu buryo gusa umuntu urashobora kumuterera umwanya umwanya wawe akagutuma kubera ujya umuntu abafise utuntu twishakora mugabo twese twarabaye abantu dukunda ibintu ku buryo umuntu akubwiye ati no gufasha iki hari ibintu ushaka kuntuma ubona umego umuntu acagira ku marire uza guryoherwa cyane ni wabona utuntu agiye kuguha uza kuryoherwa n'utuntu agiye kuguha ugasanga rero ubunye nizo manza turazitegurira twebwe ubwacu turamaze kubona birabika bakagwa azi neza ubwo rubanza aho ruza kubera azi neza ibintu biza kuba bihari azi neza abantu baza kuba bahari mugabo akaraba agakina nyene agahwera urumva ni vya bindi rero bisha bituma ibi bintu bitituka nukuri vyari vyiza guterera vyari vyiza mugabo ikintu nshima ni tujya tu options ko muri WhatsApp ubujana kutunyigisha muri nzigo ubujana muntu ashira muri group ntabishaka nta muntu ashira muri group ntabishaka kubera ico kintu nyene kuko uvyuka mu gitondo usanga muri group kanaka iri ci murabona riremwe n'amamanza menshi nukuri twabishaka kubaterera mugabo hari igihe uburyo butaba bukunda butakunda turashobora kubuterera mu bundi buryo hanyuma kandi nikibe nko kumenga aciye acika umwansi wiwawe hanyuma murabizi ko hariho n'abandi bantu bishuza ego sha nguzonterere ego yaraguhaye invitation intererano yawe izoza ryari uzonterera ryari invitation yaragushize muri groupe hewe gushika de jour y'urubanza mu gitondo hewe vya bintu none gute waribagiye ni none ni deni tugira nze nakadeni ntegerezwa jewe kwishura urumva jewe rero reka mbe ndagejeje ahanye mugabo nuko je ndavyumva nukuri ubwayo izo manza zari zikenewe zari nziza mugabo turabe ko tutagora abantu turabe ko tudaha umutwaro abantu tuko turashiramwo turabe ubucuti umuntu n'uyundi bafitaniye kugira ngo wumve ko wowe mushira muri rujya rubanza kuko rujya rubanza deja dufate nka brother show ni urubanza wavuze ngo ubunye bazamwe abantu bakuze hazamwe abantu bakuze kubera babishizemo ko ari gutanga impanuro z'umukobwa agiye kwiwaka bakazana bajya bamama bafise experience mu ngo experience z'ubuzima baze kumuha impanuro azokoresha muri mu rugendo agiye gutangura nivyo navyo ni vyiza rero cibona ugiye kuzana umuntu uyo muntu ntafise haza guhera mu kugira ngo amuhanure ntafise iki ntaza kumutekerera wowe kubera uziko isahani n'isafuriya kandi ubu turaba cyane cyane bajya abantu bafise akanoti turaba bajya abantu bafise akanoti nibo dushira muri badashaya naka ati ujya naka damushizemo ntaza kwisarisha muri aba bantu ngo yikuremo canke ngo yanke mugaje rero ndakubwije kuri ko jewe naho
kera bakinshiramwo ngiyemo ntabishaka je narayivamwo n'ukuri je simvamwo ndahora nta kimwe je ndayivamo kubera ubumenga urampohoteye ubumenga uramfashe ubumenga nyene uri kurampe ndengera karimbi camvamo kuko ntavyo mba numva simba ndavyiyumvamo hanyuma ikindi naco vyashatse abantu mu nyuma barazanya akantu ko gushaka kuyiheba mugabo vyaranse kubera bafise ico bayitegamwo barashatse kubiheba sous prétexte ko harimwo ibintu vy'ubunye turana ko hari ishano ryinshi rigwiriye ishano ryinshi riragwiriye kandi tubahanure mwebwe muza muratanga amashano nta kamaro kwisi umuntu mutamujya ego vraiment ndagacishije mushake mubireke nta kamaro barabahenda nta kintu na kimwe bimaze urumva benshi barashatse kubiheba bavuga ngo hariho abantu benshi bari basigaye bapfa inyuma y'amamariage canke bagiye baheje kwibaruka benshi baratangura rero kugira ide yo gushaka kubiheba mugabo akanoti baratsinze reka hari ikintu Nikita avuze mugabo jewe nico ngomba ko avuze ahereje ko ati ishano none ndakubaze unyoye mwibarabara wabonye turamukanije rimwe na Nikita agize ubugeni nta bucuti dufitaniye nukuri babaroga buhoro reka ndakubwire babaroga buhoro daro sanse yuko ntuzi ubucuti dufitaniye ntuzi aho ushobora gusa igenda kubazi ushobora gusanga n'uyo mukobwa we yandamukije kubera ndi umu ex w'umutipe bagiragire mariage kubera we ntuzi relation dufitaniye ngurashize muri bridal show yiwe canca hamwe hahandi hari yafa ku butare canke mu buyenze nkarondera agashano ubwo bugeni ntibuba kuko aho nakarorero ndakubujije aho rero muri uwo mwanya je mba ndonsa wone ubukura mukinira umwe wese aravuga nk'abukura nta kibazo mukinanira ozi yahavuze mukinanira umwe wese arafise yabukura oya yavuze mu buterera ari yumva siyo wumva je nibaza yuko ndamwunganiye gatoyi Nikita hariyo vyinshi atavuze tubivuge Nikita tubivuge turavuga tu ivyo bintu vyaturambiye vraiment duhera twacu turahaherera ego bivuge mu mavi vyaturambiye ego Ovid naje nagize ivyo bintu vyo kubloka ndavyize vuba ozi ntarabimenya ariko vuga ngo barase kubitwigisha bafise imitima twe dufise imitima minini basha mu kube mudushira mu waravyuka ukisanga mu magroupe atanu umwe yakubajije sivyo elevre bavuga ngo abakobwa ni turiko turakora mugubu turiko turijuka turiko turakora mugu duhera twacu niho duherera ugasanga office ugasanga ni baby shower niko ugasanga umuntu wagiriye baby shower na welcome baby bibiri vyose yego babigira yego arabasigaye babigira hari abasigaye babigira bibiri vyose baby shower avuye kuvyara bakamugira welcome baby yego Jenny baza yuko Jenny baza yuko duhereye mu guhamba ubukumi iyo migenzo bikwiriye kugira abiwabona famille y'umukobwa bikwiye kugira famille y'umukobwa canke abagenzi bari proche cyane antuka ndumugenzi ndi proche je ari abagenzi bari proche bagira mariage apfa kwigira nko mu kwindwi gohera mu kwambere mba ndabizi ko umugenzi wanje azogira mariage umva ntangura kwitegura gohera mu kwambere sivyo vyonyene nkora urubanza nkuko ari urubanza rw'iwanje muga natwebwe oya mwemwe akaba ari urubanza niteguriye kuva kera no mu guterera sinidoga niyo uca usanga na competition nibamwe vya ndi vyango yatanze 50 nange 30 mbanzi envelope nzomuha kandi voilà umugenzi wabaza mikoro yiwawe wanashaka sinawe abitegura nitwe tubimutegurira ashuka muga ubonye ibisigaye bibaye turahuye muri association imisi 2 ndakuvugishije bite ni sawa hama mukaca mushira muri baby shower yiwe welcome baby tuzinanye imisi 2 none gabasha gute no muhisha mugeno no naho no bandayitatu hamwe wo bari umuga fise nabuze umukiriya mpagashano ugasanga nubatse nk'imyaka 5 sindaronka nk'umwana uje kugira cha wibaza ivyo vyose biratuma Jean abantu bafise inzigo nibo tugomba gukuramwo izo nzigo Jean naho bazifise mugani barega bazibatera nabo ego ugasanga wo na excuse mufise justement ari excuse mufise yo kwica abantu na excuse nimwe ana rezo mufise umuntu n'umuntu
fo kuvyibuka umuntu aguma ari umuntu nahatoguha iryo shano habura ibindi akora ashobora kugenda akwararaza ahantu hose canke yozi ugasanga ubu hariyo chance z'abana arongorwa 19 ans ukaca ugenda kumushira mu muntu ze muri groupe umuntu yiburiye umugabo afite 35 cha wibaza muhuye ivyo bintu biratera inzigo biratera chance yanye ujanye no mukozi hato mu iryo sano acazana za mpanuro zimwe zizotuma atazorurambamo canke je tumaze dashuri tumenyanye ndaguhanura iki sinzi karaktere zawe sinzi ukuntu wakuze sinzi ingene ushavura sinzi ntaco nzonje kuguhanura nuko kwima nzonje kunwiyo fana ama ngitike ugo rubanza rwawe mvuge ko ari inoti ama ndavyararaje mu bandi hariyo example mfise navukiye mu Buyenzi umviriza mu vy'ubereza yavukiye mu Buyenzi akurira mu Buterere abantu mubashira muri baby shower uba bamwijara atabishaka yitwa Jojo Carter birabasha Jesse meze nkaho kameme shatse kuvuga ibintu nabonye n'amaso yanje hari umwana aba kuri 4 yarongoye à l'âge de 16 ans 17 ans arongorwa n'umutipe avuye Dubai antuka aza kubona amafaranga aza kubibona mu Buyenzi aza kumubona uyo mwana baramugiriye kitchen down nibaza ko bige by'abamizirima bagira kitchen down nimba kitchen party yabaye zibiri ni dawana party vyose ni kitchen dawana party uyo mwana Jesse nabigiyemo abapetitsi banje n'abamizirima baragiye nibo bashoboye kugira vraiment gwari urubanza gwisa sinzi ko babigira mu Buyenzi kugira Jean uwakanaka azobone ko nagize ivya hatari yagize ibintu vyisa rero après buca acagira mariage babigira vendredi umwana yarasaze atangura gukoma induru kugira iki gushika n'ubu mwiyumvira ico gikomere umuvyeyi wiwe afise mwiyumvira ico gikomere umuvyeyi wiwe afise n'ubunye ntaraja ku umugabo gumarekrama umugore yatwaye yarasubiyeyo aragaruka ino ubu ari ino rero urumva bon sinasubiye gukurikirana suite muga urumva ko ari ibintu bibabaje rero kugira birinde bibivyo nuko tworabe ingene tubigabanya iyo ni migenzo ikwiye kugira famille abagenzi bari proche abakuzine bajyanye baryoherewe n'urubanza rw'iwawe apana gushiramwo abantu abari bo bose ubu ngo haraje n'ibindi dernièrement niyo babimbwiye aho bafata abagenzi b'umukobwa n'abagenzi b'umuhungu bakagira nimba ari guhamba ubutanga ikijipo n'igikabutura sinzi n'igikubutura bakabigirira hamwe nimanza ziriko ziraza eske mwibaza ko twe tubiryohererwa bon je babiryohererwa bataragenda shatse kuvuga en fait turi ngaha turi ijisho ry'abandi batashoboye gushika ngaha sivyo simvuze ko ndavyishize ko ari je nabandi abigira mugashatse kuvuga nk'abarya bavyiyumvira canke ibikibababaje batashoboye kuza kubivuga twishize mu gihande cyabo rero nukuri biratwara uburyo mutegurira ahantu mutaba mwababajije ahantu hazimvye urumva hagoye kugenda déplacement si yose bafise déplacement ukaca usanga birabagoye kwaje hari ikintu Nikita yavuze kare ngo abantu bavyitegurira je nganda example yambayeko umuntu jewe ntavyo nigeze nitegurira yambayeho ku mugenzi umuntu nze murambagije ngo hewe ngo ndagushire muri groupe ngo ya baby shower yanaka uyo muntu yabimbagije ntituzinanye uyo muntu yambagije iyo baby shower bagira bategure ndamuzi gute umugabo wiwiwe bagira bavyarana uwo mwana no ex biracabandanya acaza kumva ati je naremera ashiramwe mu nyuma nzambona araje kumbwira ngo burya nihenze ngo we mu muri numero yawe akiyimpa uravyumva akiyimpa niyamahenda gushira muri baby shower vyari ibindi twariko turavuga namaze kuja muri groupe namaze gushikayo nabibonye byose dufate nko muri uwo mwanya iyo nza kuba mfise wa mutima wo kuvuga ati jewe ningene ya muntu waye muhama jewe fisi inzigo sinaca ngenda kurondera erega hari ikintu ndiko ndavuga ntituriko turabankuraja mugabo nivyo nkunda kuvuga urazi nico kumena urusaku umuntu ariko kuvuga urusaku utamuhaye ivyo avugako ariko arabesha biroroshe me jewe sindakuzi ntituzinanye sanzwe mfise uwo mutima mubi sanzwe mfise iyo nzigo sanzwe mfise iyo jalousie yuko nararonka umugabo canke iyo jalousie yuko nararonka umwana uci uja kunshira muri ivyo bintu vyo kuja erega no kubahimbaza tubashimire ko bavyaye senda kumareke bishobora kuduza agashavu muri babo bantu gasanga barakoze n'ibintu bari basanzwe bakora kuko ico nanka coco nta muntu yigira kurogaho nyene gusa ubusanzwe uri kuramuharezo iki nacuvuze ikintu c'amafaranga ubwa mbere twahera kuri 5
ubu tubona muri groupe ngo 20,000 ibihumbi 200 niyo make ubu 20,000 ni make kera vyari bitanu makeya 20,000 ni make ya nyuma ikibazo rero mfise ni kimwe ukazibona akantu ngo kubakora ngo aya naya ukamenga wowe uramuhemba uyo muntu uraza amafaranga ahembwa uraza ama responsabilité yiwiwe uraza ama dépenses aza kugira nayo aza gusigarana kugira ngo wewe uwakora mbe urazi ko hari ikintu abantu bibaza ko umuntu akora ari we amafaranga afise amafaranga yo oya hari ikintu kitavuze ugasanga jana nikita twama tunwera hamwe Jean nama ndamubona mwirigara kubera mfise akajaluzi kiwiwe canke competition nkaca mbona yatanze 20,000 nayo mfise basha nkaca nja kuyakopesha ozi nkopesha 50,000 ngiye gutanga mwumva aho biriko biraja donc ngiye kwa kideni kubera competition ya Nikita y'amahera yatanze kwiba harabiba ugasanga rega abantu bibana bo ibintu bizana ibintu vyinshi urazi ikindi kintu akandi sinzi ko navuga ko ari avantage yizo badasha canke babisha canke anniversaire urazi ko hari abantu bikawusha urubanza bakikawusha rukazohera bataguterereye mugabo ya umaze kumushira muri groupe ari umugenzi wawe vrai canke bon ari oblige ukavuga ati azomenya ko je nari muri groupe yiwe ntamuterereye vya vrai ariko utari muri groupe uguma wikawusha sindimwo navyo namenye nagumye nibagira kandi natwawe n'ibintu vyinshi kubera nari mfise ibintu vyinshi birafise avantage je kintu novuga c'est vrai hari abantu ntidukoce kimwe hari abantu bakunda ibintu biri trop hari abantu bakunda ibintu biri simple hari abantu bakunda bambone ko nakoze ibi bambone ko je nambaye ikanzu yihatane bambone ko nakoze haje abantu bashaka ama champagne n'ibiki ugasanga urukubitegura ukumugaba para amafaranga yawe amafaranga y'abantu uteze kuzotumira muri yo bride shower yawe urumva rero ibaze jewe ngahanye nkunda ibintu biri trop simple ndakunda niba nkoze n'akanivesire kabe gato kwagenzi banje bari hafi ku mafaranga naho nyene ku mafaranga yiwanje wacu umbwira ko ushaka gukora anniversaire kuri Safi kuri Zan Beach sivyo uba ku buterere nambaye ikanzu yandi obligation ka dress code ifo ko wambara ikanzu akaruka nyuma ko bayita ego ushabwa gutanga 20,000 d'abord je nta modoka mfise ndi obligé gufata taxi uwo munsi ntwose 50,000 ko anniversaire yiwawe sivyo hamucamba ko uno munsi birabaye ejo birabaye cyangwa ko umuntu atorambirwa gute ni ushaka gukunda nimba ushaka ibintu biri class tegura miliyoni yawe urumva utegura ugo rubanza gwawe untumire inze nimba zateguye 10,000 yawe yo kuguha ikado cyangwa nzane kado kandi pana obligation kuko ndabishaka maybe ushaka kuba wantumiye gura ashaka konza mugabo si ntumugenzi vyatari nta nubwo no kuguha kado ndi obligé urumva ndaza kura ko wantumiye hama nimwe fana manitahire uzobandanye hama mugabo sinzi tunuvumenga abantu umuntu wese agire nimba ari ama bride shower yoyo yababivuze ni ibintu vy'umuryango abagenzi ari proche sino kuroga umuntu si vrai ntiturogana kandi mugabo barahari bariko baranaturaba urumva bariko baranaturaba betete no muri commentaire baca batangura kwandika ngo none ngo abantu baroga ngo nubona ko ari mu bituma ufuma wirinda kuvunika hakuvunika ari woge wige kwita mu kinogo uwo mugani ni musha ndawukeye n'umuganzi wa bifesi uravuga ni mushasha tubona na bifesi usubiramo ufuma wirinda kuvunika hakuvunika mu kinogo za kuvunikira yego wa muvugo ni sawa nuko bizi uri mu Giswahili cameraman yo mugani baba mu Giswahili uriyo gute unavunjika unajitupa mu kinogo hakorera uvuga ngo witeze ingorane uri kurazibona motife ngo nukuya ngo ushaka abantu bakunda la gloire bakunda ibintu vyiza ugasanga iyo gloire ni guteye mu ngorane iyo baby shower yabaye canke bride shower ugasanga igiye kugira ingorane mu nyuma yise no kugira ibintu bisanzwe hari hasigara bayeho mu mahoro hariho nabandi batamurudu babandi voilà hariho abantu bategura bride shower umuntu bari sûr à 100% ko atayashaka ego atayo akeneye atayashaka abagenzi biwe bakita imbere bakagira ubuyuwaye bakaja ngo ni surprise bakabitegura bakabigenza ukuntu vyose bakamuza jewe ndababwije ukuri ubigize urubanza rw'umuntu n'ubw'umuntu nzimurambwira abantu namba ari mariage yanje ni wanje si yabagenzi banje sivyo nimba ni umuryango wanje bisigura ko kubiko bigenda nimba ntashaka iyo budget sawa ntizoba nimba shaka nzokwitegura nguru bya ayo masafura n'amasahani ndabikwize ikindi naco niba twumve nabi
n'abazitegurira ntituri je sindi contre yabo wanashaka ego je ndashobora kuba mfise urwo rubanza ndashobora kuba mfise mariage nkaba mfise abantu nshaka iyo ntuze badashaka kugira hanyuma nkashiramo abagenzi nkavuga abagenzi biwanje naho nyene nta numwe jewe noshiramo tutabivuganye voilà banza ego mubaza umuntu ndashobora kugushira muri badashaka yanje cyane rigeze jo muri bride show hari igihe ati ntinya kuvuga ati oya ugasanga ndemeye icyo kindi nguma ngaruka kubera iki wanka kuba ukuri kubera iki wanka gukora ico wakoze ni nk'ivyo bakora avuga ngo anniversaire iri high umuntu utegereza kuza sintegerezwa kuza nimba shaka kuguterera ndaguha ayo mafaranga basi mugabo sindahaza sinza gushirako ayo mahera ya taxi sinza gushirako izo shopping sinza gushirako ama makeup sinza gushirako ama manicure oya ndaguha ayo mafaranga kuko nibwo bushobozi mfise hanyuma sinze erega kubaha ubuzima atari ubw'iwacu nimba nateguye anniversaire nkavuga ni iteguwe kuko ni gwanje nije ntegura ingene itegereza kugenda wewe rero utabishaka ntubizemwo n'ukuri ntubizemwo ntuze a contre cœur cyangwa nguze uri kuri idoga uze kugira ngo usumurusa uze gusumurusa bireke n'ukuri uwa mahoro yiwawe ni bimwe nkunda kuvuga ba wewe ikintu utagishaka yo nukuri ntakwica uwo muntu mugira ati oya sinza ni ikintu coroshe je nama ndabivugana bagaca batwenga menya umugenzi wawe ica akunda nico yanka par exemple nka Nikita nshobora mubwira ngira ngo mutegurire surprise ngo uce mutwara ahantu umugaburire umurefure umugaburire mu bwiza cy'umurefura bizoba biheze araje kwivuga byose nitubivuga make deba irahindutse mukorera ikintu umuntu aba ashaka kuko turi tuvuga ku bantu bategura bride show abantu narigeze kugenda muri bride show abantu b'Imana nukuri narayishimye uwo muntu yarakwandikira ati uriye mfite muri bride show yanje ntiyarenza ko kado ntiyarenza ko ikintu na kimwe muga mu mutwe biri uramenya ati nawe nutsintwara urutwe yari bride show iryoshe hariho abantu batwigisha ibintu vy'ingo vy'abakobwa twarakenya amajo y'abakobwa aratuka konta histoire yiwe n'umutipe w'ingene bahuye ingene vyagenze vyose mu mafaranga yiwe rezamina twaye urutwe nagarutse mazi na kimwe natanze kandi nararyohewe vraiment twame tuvuga ibibi gusa reka tuvuge ni ivyiza suko ivyiza bidahari ivyiza biriho ku bagenzi mwakuranye baba bakuzi hariho dukebuzo tumwe bakubwiye ati ntudutware mu bugiye kubana nabo abo mwahuye mukuze ivyo je ndabishima ndahumvira impanuro nyinshi iyo bariko barazihanura umuntu nkavuga ati kumbe abantu tubana baba bakubona gucyanye hama osi nk'umuntu mwakuranye peut-être nka je ndumugenzi wawe uzi mbanzi uburyo afise mbanzi n'icabuze sindinda kuja kukimubaza donc babagenzi niyo avantage nyinshi ihari baraharonkera ivyo bintu rero nivyo badada bariko baravuga abakobwa bubu tube sio nico turi nitwe ofite simvuga ati ngo ntagikoze nta numwe akwica hako ugenda gukopesha ugasigara urasufura moshere urubanza gwe gwahetse rero tubesho nivyo turi harimwe ama avantage mu gihe hari abagenzi bawe ari proche je n'ukuri ukazonshira mu kintu twamenyanye rimwe sinzokizamwo kandi sindakubesha sinzoza ko nzonje kura nzonje gupitika kubera ikapfa ntuzuge oya sishobora utavyumva ntugende justement je naho tuba turi proche ugaca usanga iyo bride show yawe ndabizi ko atayo wokunda ntayo nzamwo nukomeze kuko hari umuntu uba muri proche kavuga ati jewe naka turi proche par exemple ndi sûr et certain ivyo ukabibabwira n'abantu basha ivyo nuko muramutegura umuntu ntaza kubiryohererwa nimva kubitegura je ndafise abagenzi bari kuri liste nzi yuko umunsi bazogira mariage hako ndabategura bride show afise ayo mafaranga nzogenda ngura ivyo bintu ndabibasanze muhiri wabo atanu urubanza nagize urakoze uyu rero ntakunda surprise naravuze ngo tubivuge ntakunda surprise unayimushize arashobora kugenda arasubira inyuma nta vya surprise ntayo nkunda nta na gato urazi ubwo nawe ntuyitegurira ko urukundo yifite oya niyo bikira surprise gutegura mugenda kuriza Nikitari surprise oya je surprise binegure siganda kuraba kugatsi uri sure ko utataye umwanya wawe genre wabwira urimenagura umutwe urategura ibintu kugira ngo irongere surprise n'utaho wabaye rero abagenzi banje ari poste yanje barabizi kwa kirazira
sindakarobe ntidukunda ibintu bimwe twese jewe nibuca gukora ibintu tubitegurira hamwe bwira ndabikene ko bigenda gucyanya ukuntu ikintu jewe ntumva muri brother shaka gituma itategeza kuba surprise yoba surprise mu gihe atabintu mugira mu muzanire kuko jewe inzu yiwanje nije nzinge nipanze nije nzinge ndayishaka ibintu ushaka gushiramwo wowe ugiye kunzanira vase ndayishire he ya rose nuzey jewe nta atonshaka ubu rero basigaye babaza mu buzima ntibakunda surprise naje ndafise umugenzi uyimugiriye akababona acasubira inyuma ubu rero basigaye babaza reka ndabibabwira ingene bisigaye bigenda tuma ngo urabona ngo wewe ngo kugera umuherami wawe ngo uzoca ugenda wibazishe ivyo akeneye ubu rero uje kubibaza directement aca yikeka bride show cyo gituma itakiri surprise cyo gituma ahubwo ndashigikira ndakunda aba yakicishijemo aba musulman kuri bo ni ibintu basanzwe bagira kitchen party kitchen dawa ni ibintu byinshi bigenda birakurikirana ni urahamagara abantu ari we wavyiteguriye mugabo nushira ko ngo obligation cadeau baba babitse baguha 10 baravuga imva bakakira si bose bagira iki si bose babitegura gutyo onye muri abuvuze ndiko ndagerageza gusigura mu ba musulman normalement ingene bimeze nurubanza ruzwi imbere yuko umukobwa agira ubugeni harabaho kitchen dawa baricarika umukobwa bakakwigisha mumara iminsi muri ko muriga bako bari ibintu byo mu rugo bitandukanye ivy'isuku n'ibindi bikurikirana havuye kitchen dawa niwaca kurikira kitchen party nimeze nka bridal shower niho abagenzi bo muri famille baba babizi murajya mukanywa bakaza bazanye amakado biba bitovya bambaye nico bitisere bambaye n'impuzu zisa birazwi ubu rero sa wamenye jewe ko yanje nivyo nagize nacho nivyo nagize niho nabimenye ndabwiye ufite experience menshi y'umukobwa amafoto duhe preuve amafoto ni nkayiwanje aduhe preuve amafoto ni nkayiwanje y'ubugeni ntayo usanga nayo yagiye sinzi niyageze duha ama preuve agwisigura zobarondera video amafoto ni umujurisi kuri RFM yayafashe kandi uramuzi zo mubatsi kuri RFM Kivodo niwe wafashe amafoto yanje ya kitchen party urumva karabazi nshagera mu photographe ni muririmbyi Kivodo video yuko tuze turagerageza gukora ikintu twumva ubu rero cyo cyase kuvuga nuko ari basigaye bitiranya kitchen party bakayigira ukutariko hajya mudutumiye cyangwa mutumiye abantu babizi turabaraba tukitwengera turone nk'ujya ari mu biki mwebwe ibicocoro twebwe ibicocoro tuba dufise sense muri ivyo rero ama avantage ego ya bride shower hari umuntu ubasha aba ayikeneye hari umuntu bride shower aba ayikeneye dans le sens yuko utwo tuntu tumuha aradukeneye izo mpanuro arazikeneye iyo ni cote vraiment iri très positive ya bride shower kandi na jewe nshigikira oya irakenewe gusa muri rusangi irakenewe mugabo utwo tuntu twihisha inyuma uko kundi kuntu uko business ubwo buhinyanyuzi mushiramwo muri ego ubwo buhinyanyuzi rero twatinya kuvuga reka tubivuge neza turabivuga twe ngaha turabivuga vyose ivyo birungo tuvuga twidoga nk'abagabo nti mu bivyari ivyo bariko baraturaba baradusaba 20000 25000 bagaca bagurira umuntu utuntu tudafashe two munzu nibana tugaburire uyo muntu ntanaryoherwe amafaranga tuyaharuye tukabura iyo yagiye je ngiye muri bride show abantu b'Imana ndaharura kubera ndaja mu isoko kwa Sion ndaja no mu Kinindo ndaharura ibintu mwatanze amafaranga bivala hari giye mukotiza muri groupe 500000 mugasanga batanze vya 150000 akaca yidoga ujye mwabigiriye aridoga kubera abagenzi biyo barabimubwira nubwo buryarya twavuze niyo mitima y'ukushaka kubivyaza umusaruro bariko baragiramwo dushaka gukura mu bantu birahari birakogwa cyandamaze kuja muri anniversaire y'umuntu batwebije gutanga 20000 bacha badutwara ku kabari katari na VIP baduhifana imwe nibaduha na kabrochette muri 20000 vyari kwijanuko bacha bamuha kado itabaho bacha bamuha kado itabaho umviriza ivyo bintu ifeke bareka je sinzi none nikitoni biragushikira ujana watanze amera menshi uvayo widoga oya ntibiramushikira nikita sinibazi je sinkunda kwidoga dadura bizi oya sinkunda kwidoga kuko ni jewe no kwiruhisha mu mutima ngenda ndabibajije bibaza guta karorera uzabingirire nzokwereka anyway sinzi ko twoshobora kugira conclusion kugira dushoye guheza bamaze ko dukoze nk'amasaha nk'abiri ntavyonzi mwanya nta n'amasaha abiri vraiment nta n'umwanya munini dukoze vraiment nta mwanya munini hari n'ibindi byinshi tutari bwavuge mu gato za kubivuga vraiment tubivuge tubihereze ko ntaco oya reka nitove tubivuga cyane tugira tuvuge na babandi bitegurira ama surprise ya anniversaire
bagatanga amanimero y'abantu badushire muri groupe agaca avyibagira agaca aza kukubaza mbega we barakushize muri groupe ya anniversaire yanje ari sanse kuba ari surprise abanyuma marshe yo gufotora vraiment ari mwazitegurira nzobafotora vraiment kandi bari bavyiteguriye agaca kubwira ngo ngire ko ari surprise nawe none ugire gute murumva ko bigeze handi hano kubera ko udofata udufaranga utwegeranye untuma ka gato nk'umugenzi turafise aba acteur benshi b'amafilme actrice turafise abantu benshi cyane vraiment baki kandi akiriza akarira bigakomera karaba hari uwabigize vraiment jewe turi kumwe acambwira ngo mubonye bazanye gato muco mumbwira mpindukire yego oyerega hariho gutangara hariho gutangara biri naturel no gutangara ubona nyene ko ari ibintu akinye hari nk'umuntu araje oya sa oya ni ikintu warurindiriye ni action ukacokina basha tureke ni bwa wescro ni bwa bujyajya en fait birababaje kuba utari wewe kuko ivyo byose biva kuba utari wewe kutumva yuko ati je bijya 1020 mfise reka ngure je vraiment ndakunda utu anniversaire twanje batangira ama surprise tamafaranga mfise ndicara mwira nkajyama ndayafise ndabwira abagenzi bandi hafi abana twende kusenke abo kutrua kwa mama soro canke kujya gatatu mu bwiza turapigire pirawo yasimire kandi mba numva ndyohewe anniversaire wari umwanya wo kuryoherwa n'abantu bari proche yiwawe baza nuko uwo munsi nama wari umunsi wo kuryoherwa kumva kufise amahoro mu mutima kumva kuri gukora ibintu vyiwawe bigaca bihera ko wabiteguye bigenze uko utabishaka uciye uraro babaye ku mutima nukuri ibyo bintu murabasha basi mugerageze mwiruhurira imitima hariho igihe maze kubona bari bamaze kungira nk'ama anniversaire habiri surprise igihe kimwe rero hagira hegereze canandika kuri stat ndasaba nti mwebwe mwanteguriye surprise ndabinginze munshire muri groupe mwanteguriye ndababwira ibintu nshaka ivyo nkene ingene nshaka ko tubigenza kugira ngo ndyoherwe ngo buca biragezweho buca ngo rimi cash na eco cash ku muntu wese answeta oya yishireko gusa ku muntu yari avyifuza zaho oya kugira ngo aho nituza guhuza ibintu vyo kuvuga tudakora navyo bikwiye guhagarara ngo jewe ngo ndakwifurije ngo ivyiza ibikini ufise kampuni ndabizi ufise amafaranga ivyo vyiza wobi binyifurije bimpa mambata mugani yemewe ntaragati ni mambata mugiye handi hano oya ariko nico kimwe tugoye muri mucatugenza wagira vuga umuvugo wa turangize tubashimire duhera birasrendinze Nikita none kuri abo bategura ama bridal shower ama baby shower n'ama anniversaire abimirije kugira ubugeni abimirije ariko arabitegura wo babwira iki Jenza gusozera nka kujyana natanguye mu ntango nukuri ntaco bitwaye kuko ni ibintu birafasha mu myiteguro y'umuntu mu muryango wiwe no mu mutima no ku mutima urabona ko ufise abantu bakunda urabona ko ufise abantu bakwitayeho bakwiyumvira mugabo tureke gushiramwo ibindi bintu duspekulako tureke gukora iki mugabo twiyumvira ikindi kintu dushaka gushikako tuzigire izo yego bazigire ababishaka bavyumva mugabo tureke kubigira nka obligation tureke kumva ko naka ategerezwa naka niyatama agiye kuba umwansi urabizi mugabo ko kera mu mamanza je narigeze kubona urubanza vraiment ngo muhiri wacu umuvyeyi wanje ariko arandika twaheje urwo rubanza ama envelope karandika naka amwandika mu nyuma niho je nagiye gutora ivyari ivyo nari nkiri plus jeune kurusha ubu mu nyuma niho nagiye gutahura en fait barandika heho quelque part kugira baze babasubirize mu ndumane ni nkabijya rero bagira kera vy'igitoki nakakuzaniye igitoki waramusubiza nawe agize urubanza nawe warabuze ikintu yakuzaniye ukamuha bijyanye ni nkabijyanye umuntu avuye i Bujumbura yazanye ikaziye canke ruguru mu manza n'abaruguru nyene yazanye ikaziye anywa la moitié ikintu yazanye
yazanye ikaziye hana irimo 12 bière 12 bouteilles yazanye rero iyo kaziye ya 12 bouteilles anywa 6 bouteilles bazimuterekera ngaho izindi ni z'urubanza rero natwe turabize abaduterera turazinanye tureke rero kugorana ushiremo naka kandi ndazi nujya muntu nimba atanterereye akanterera mu wundi buryo ndamutuma araza gukoresha agatoro kiwe yirukanga aja kundonderera ibi araza kuza kumfasha gupanga ibintu muhira nawe nyine naranterereye kandi ngaho ndaza kumutahura ko ntiyashoboye kuronka uburyo umugabo yitanze mu bundi buryo twumve rero ko ico kintu kirakenewe ego mu rwego tureke kubikina basha turakuze tuganye ama comedy Jojo Jenny baza mu gusozera ni kujya nyene twatanguye nituri ngango kugira ngo tuvyanke hariye n'ivyiza biriho mugano uko biryoshe ari abagenzi bari proche biwawe babiguteguriye nama ndaba hari ingeso ntiyiziko mugasanga nka dadara yimbwiye nibyo rero bagiye abagenzi bari proche yiwawe bijya baguhanura nivyo biba bikenewe hako uza kuzana umuntu mumenyanye iminsi 2 iminsi 3 hama ikindi no sozera ko tubigire nka kujya vyatanguye kera ntunyobrije amahera ntanga nturi mu mufuki wanje nzamahera nkorera nzamahera mfisi rero kumbure nayo mbwiye nari gutanga ayaruta ntuzi n'ingorane mfise jewe Jean nibaza yuko ari umugenzi wiwanje ndamufise ku mutima mba narateguye envelope ndamuha simpaka ucugira twobije ngo musi ya 20000 usigaye bavuga ngo musi ya 20000 ngo dutange ngo guhera 20000 rero nibaza ko abakora nibaza yuko twobisubiza nka kera biraryoshe ni vyiza muga turiko tubizanamo izindi imvo commerce si vyiza hako je nteguriya surprise nka nkumva ngo baguhaye 500,000 wangiriye ibintu by'ibihumbi 100 nkacavura nta kamaro bifise je wagiriye urubanza nashavuye nibaza ko ari ahantu bikarangira umunsi wawe shawo ubishe nawe gahuze ubivuze kwiki jewe bon je kintu novuga ni jeje kuvuga c'est vrai bifise ama avantage kandi biraryoshe nk'umuntu ndanteguye urubanza ko nzi ko ari umugenzi wanje ndabizi ko abizi ko amasafaranga irafise 2 yonyene mvuze nka 5 ugatireka basi nze kuma ndamuzanira isafuriya imwe canke impanuro kubera ko anzi jewe azi numbwira n'umuntu tugira tubane aravuga ati ubwo hari ahantu ngaho horudeko nakamenyera impanuro n'umujya mpanuramo kubera ko tuzinanye nta kuntu ndabona ntago urubanza rwanje nkasanga wankureye surprise ndabona hari gusanga bikoza abagenzi kuya bivuze bwa mbere sanga bikoza abagenzi banje batamanje no kwimbaza kubera ko maybe bo bashaka kugira ngo ntibaze basore vyinshi bashiremwe abandi bantu urumva ugasanga nteguri unzaniye abantu sabagenzi banje sindanakunda urumva birashobora gushika unzaniye abantu akunda mu rubanza uramaze kwica urubanza rwawe mpavye naka surprise ugasanga unzaniye umuntu ndakubona ngira ngo mfise ngira ngo haiza nka 5 tubonanye sivyo kubera ko umuntu yumvise ngo mfise urubanza baramubwira ati aho barazina rero tumubwire araje maybe nta muntu ntankunda ntavyo womenya urumva ugasanga je kumubona bitumye je ngira mbabara kumushavura mbabara mbabaye ku rubanza rwanje kuri kinene mwenda kunda kubagura mbabare ku rubanza rwanje je mpavuga ati bifuma bibabike mbwa bitanga amahoro urumva bage abantu bake bage mbwa ati babantu naho bobona ko ntafise ibintu ntibazomoka dumwa ntibazontwenga ntibazomvuga kunyararaza nabo nyene babikene kubaza kugufasha urubanza canke baza gukorera urwo rubanza bavuga bo babazi nivyo nkeneye réellement bazi nivyo bakwiye gukora muri uwo munsi rero nibaza ko bikogwe ego muga bikogwe mu muco mu rutunde gwiza nimba ari ama baby shower nawe nyene si mabi ni meza mugabo eske baby shower birakene ko mpamagara umudorukana mu mwaka uheze beho yarabize ko mfisinda kosana yarabize nuko mfisinda avyuze ko umugenzo ndabivuze agira vyare okay reka nzoze ugasanga araje akwiye inkuru kure kubera iki urumva none nta muzi z'umwana afise ntiyaguze ivarize urumva ntihandi hava ibintu bitari vyiza ugasanga birangiye wowe widebora wifitiye inda urumva ufitiye amastress yandi iwawe hagiyemo n'ibindi bizanye mu isaku bizanye mu ndakunda ko tuyita imbanyi imbanyi nifitiye imbanyi ibaye ndaca bigenda gute kubera inda twese turazifise ngo ninda turya iwanyu muginda inda ijya
ija mwinga Sfara pani ndaturya iyo mivugo buriya umuntu afise imbanye ntaba ari umuntu akugwa ko n'ubuntu buto niyo mpamvu ari umuntu wo gutwara buhoro buhoro umuntu wo gukora ibintu ukuntu abishaka rero wowe nta mbanye ufite ndafise imbanye ukoze ibintu kubera kumva wowe ushaka guha amahoro je n'uzi uza kumuha amahoro urumva niyo mpamvu birakenewe ko bikorwa n'abandi bantu bakuzi réellement abantu bazi ushaka iki mbega ntibizogutsita canke mbega ni haba suite après bizogenda gute mu nyuma rero turabikora ngo tubikorana ubwenge niko kenshi ngunda kuvuga ko ikintu bikorana bandi kucumvira une fois deux fois trois fois ni ama business tuyareke vraiment tuyareke kuko niyo kwiyambika ibara mu nyuma ati reka shabi age basafari twayamuhaye uribaza ego arayaguhaye kora ko wa muntu amwemera mugasanga mu mega bwatsi nje nayizanye age basafari ni nakayazanye ibinaka mugabo yari bage abantu bo hafi kandi utamusofye ibaze mugasanga bizanye suite tari nziza mu nyuma rero tugerageze byabaye byinshi twose ibintu babaye byinshi biragira ahantu bikaba bibi rero turabe duhindure tugarukane maybe wa mugenzi wa kera umuntu atange kora ko bishaka gutanga hatange kubera gahaca nkora ngo baraza kumbona nabyange baza kuntwenga oya ko baza ko nakera nimbuzanye nimba mu bindi binzoga baza nateguye gutwara ikintu kwa naka nshinge nateguye sici banyobrije gutanga rero n'ubu bigenda uko nyene murakoze cyane reka ngire ko ndabashimira mwese nkuko twama tubikora misi yose urabishira muri commentaire utubwira ati ivyo bintu mwavuze nivyo canke sivyo ati je murambujije nk'uba canke uterereye igiti je murambujije nk'ubu bride shobora nari mfise bahava bayiheba sico twavuze ntibava twaruka utariko ubiteguye basure d'abord uwo ndiko ndabitegurira akeneye iki ça veut dire matériellement mu bintu akeneye vyo munza akeneye iki moralement akeneye bande ko aribo babimuha urashobora gusanga jewe Nikita anzaniye chauffe eau no babara mugabo zanzaniye isahani ya desa no ryoherwa kubera bivuye kuri relation ni exemple mugabo sivyo ko bivuye kuri relation baba bafitaniye ubanze wiyumvira ufata umwanya wo kugenza uyo muntu mugenzure apana ngo twahuriye muri groupe ya WhatsApp turamenyanya afise mariage ndambwira indi groupe ya baby shower ivyo bintu bihagarare dukore baby shower dukore bridal shower dukore anniversaire tuzi neza uwo tugira tuyikorere ico akeneye ico yipfuza ico agomba hariho nabigira ba mutoni bashaka kwitonesha kuri aba bantu berekane ko ari abagenzi kandi cambu cawe ngubahuriye muri groupe ya WhatsApp na bundi mugenzi bubafitaniye naho ba mutoni baragwiriye mutoni rero bagabanuke mwihangane ko nibazi ko bihera nabi byama bihera nabi cyane gose tubikorana urukundo ntitubishiremo izindi mvo tubikore twiteze ko ujya wundi muntu abironkamo akandi kunguko kukuryoherwa akungo kubona ko abantu bamufise ku mutima akungo kubona yuko bijya yarabuze arabironse ntubikore kugira ngo wewe uronka yusigarana nambara umutaye witoma turi kurarondera ukabuzi ko ari uwo mutima ugomba ubikorane bireke nibikenewe nta nimigisha uzobironkamo ni hamwe usanga uriko uraronderera n'imivumo ivyo bintu warondeye kubera twebwe tuba twatwaze utwo dufaranga turaja kwidoga monami turaja kwidoga bikatubabaza alors reka dufate bigume mu ntumbero vyari bimo kuva kera narindi tubikore kugufashanya mpere gushimira abo twari kumwe muri kino kiganiro ndabashimiye cyane kubera bavuze vyose babivuze kandi bashikirije ikiri ku mutima twibaza ko no hanyuma Nikita tubahamagaye muzotwita kandi banafashije societe yacu mwakoze kudutumira namwe nitwe tubashimiye na Jojo turabashimiye nakoze cyane yego akari ku mutima wakavuze ko nakavuze gose nta kindi ubona ukeneye tuzogira iganiro kuri kira cyindi depth nivyaza tuzobivuga so ego ndagushimire wose ndagushimira nje ndagushimira cyane ndakanshimira n'abantu bose aravye ikiganiro baza ko hari ikintu je mpunda kuvuga ati niyo nkoze emisi nashakira abantu demera muga hari ikintu isize imisese cyangwa isize yigishije kuri twebwe ni hayisi twaba tumuga hari abantu twigisha cyangwa hari abantu tuvugiye ibintu hari barabuze ahantu babivugira rero tugushimira gose ko waduhaye umwanya wawe waduteje amamega yawe telefone yawe amasi yawe n'amatwi yawe ukaba wadufashije no gutanga icumvira mu commentaire merci à toi merci ku bantu bose bamaze kora subscribe ikora sinzi kintu muri ndasinzi nimba ari amabeef ni amabeef kwa ni jalo ni jalo ashobora gushiramo nimba hari deba mushaka kwagira kwigisha kandi ariyo byinshi muzi canke mubona twe tutabona canke bo batabona mushobora gushira muri commentaire nka deba mushaka ko bagira murazo kivuga ko vyigisha benshi
nubona afise agasije yoza tukavugana ko hari wigeze kuvuga ngo ibintu by'abasirayi kwine tuzobivuge cusha muri commentaire akanimero kawe tukurondera by'abasirayi ucushira akanimero kawe muri commentaire by'abasirayi bira stress birasirendinze gose birasirendinze cyane ubwo usanga rega bakora kwita umusirayi kora ko batazi abasirayi ni bandi nico gituma rero iyo deba izokogwa uhari umuntu je karancira ahantu warayimenga mwarayigize oya reka abasirayi kwine reka nta abasirayi twakoze reka tuzoyikorere mubona gute ariyo tugize vendredi proche bishire muri commentaire mutubwire ingene mubibona dufise nyinshi gose cyane gose nanga ntibivuze ko mutanga interano zaje ko ndazi ko hari ibintu mubona bibana mu kibanza cyanyu tutabana muri quartier ni mutubwire hama tubisesangure tuzi ko turi minwa yange n'amaso yanyu nivyo vraiment muriko nyirabivuga okay ego bakoze gose turashimye cyane imana ibahezagira aho muri ciao bye bye